Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahemwiriwe shutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanje Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende yabashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumviriza na rimwe n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru utasanga handi amakuru tuba twatoje mu buryo bwimbitse maze tukavuga ngo reka tuyagushikirize gatanu kuri gatanu cyane tukakubwira biriko biravugwa mu komine atandukanye no mu gihugu cyacu c'u Burundi na cyane twakubwiriza biriko biravugwa nyene mu bindi bice bigiye bitandukanye mu babarabara menshi cyane ndetse no mu ntara zose zigize igihugu cyacu c'u Burundi mu mvo za politiki na cyane ibiri kuvugwa mu birari by'ubutegetsi ndagaruka kuri Denise Bucumi inkuru nziza umukenyezi w'umuhisi Petero nkuru nziza witavye Imana mu 2020 aho kandi nyene yapfuye urupfu rutunguranye ndetse Denise Bucumi inkuru nziza akaba agarutse ku rupfu rw'umugabo wiwe ndetse akaba abashije gutangaza n'icamuhitanye ndetse anavuga igihe yamenye ko umugabo we yitavye Imana ndetse ashize ahagaragara uwishe umugabo wiwe bikaba biteye akaroro ndetse bikaba bikomeye cyane ndetse bikaba birateye inkeke kubona iyi nkuru yongeye kugaruka kwaho hano mu gihugu cyacu c'u Burundi byinshi cyane nyine turaza kugenda tubigushikiriza mu buryo bw'idonido ndetse n'igigo nkuru twabateguriye muri ano makuru ndakubwiriza nyene ko n'ibindi biriko biravugwa cyane mu guvyo mu makungu ya kuri n'ibihugu vy'ibibanyi aho mubwiriza biriko biravugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo mubwiriza biriko biravugwa ku rubuga rw'intambara urabizi neza ko ari intambara irigutse umutwe twaje uganisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC nakubwiriza nyene n'ibiri kuvuga mu gihugu c'u Rwanda Tanzania Uganda Kenya ndetse n'andi hirya hino muri Afrika ndetse nakubwiriza n'ibiko biravugwa mu guvyo makungu ya kure na cyane mu guvyo biyaga binini reka nimereko ndacengurukira uhajije gufyonda sabone wemanutse ukaja mu kumutwa ndetse sabone ugafyonda ko ndetse nkubwira ngo ndagukengurukiye cyane kandi nawe ubuze kudusangiza ibitekerezo kandi wafyonze no kazoya hirya aho waba horere hose ndagukengurukiye cyane niho ndahera ndasaba nawe utareza gufyonda sabone nkubwiriza yuko ariko karyo kuko umuntu kwazi kwa jambo ko mutukanitse sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi nawe ukebuka kudusangiza n'ibitekerezo ngo tujye turabasha kubana gatanu kuri gatanu kandi nyene ukagukanda ibya gato akozira kugira ngo uje urabasha kuronyera amakuru yacu ku gihe nanone kandi ariko ubasha kudusangiza n'ibitekerezo ngo tujye turabana isaha kuzindi mu ngingo nkuru amakuru naguteguriye nize kugushikiriza ari kugenda abivugwa cyane kugenda bivugwa mu gisagara cyane Bujumbura Gitega ndetse mu Burundi muri rusange ndakuburiza amajambo akomeye cyane yatangajwe na Denise Bucumi inkuru nziza ho Denise Bucumi inkuru nziza agarutse ku rupfu rw'umugabo we akaba avuze ibi byaba bigiye kuba mu Burundi ndetse akaba anavuze ko nyene neva yoba nawe igihe cye kiri hafi kwegereza ahanuye ubutumwa bukomeye cyane ndetse avuga ko nyine bihe vyenda kuba bihano mu gihugu cyacu c'u Burundi byeshe kuri nkuru ndaza kugaruka mu idonido y'amakuru nyene naguteguriye ndanakubwiriza yuko nyine nubwo imeze gutyo neva nawe atorohewe abasirikare bose barunkitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo bose bakaba bagiramiwe cyane bakaba ariko baramusaba ko botaha abandi bakavuga ko navyanga nawe barabanza bakamuhitana ndaza kureka mu idonido y'amakuru naguteguriye ndabizi ko hashobora kuba ari mu gitondo saa 3 cyangwa se nimugoroba ariko nacatu mudafata iminota ya 10 cyangwa 15 gusa kumvire vyesha amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru ni mukanya gato kuri mukorongi wawe uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi wawe kaze hakaze mu idonido y'amakuru hamwe nanje Bunyoni umugenzi reka nangurire kuri inkuru ya Denise Bucumi inkuru nziza baze nkubwirize igihe agarutse ku rupfu rw'umugabo we maze nkubwirize amajambo akomeye cyane yatangaje umwaka wa 2023 uragana ku musozo ni mu mwaka wabayemo vyinshi mu makuru kuva ku makimbirane yakomeje muri Asirazuba bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo ibura ry'igitoro mu Burundi umugabo
umugabo wemeye ko yishe abagore benshi akabahamba iwe i Kigali. Ibiza bivuye ku mvura vyahitanye abantu benshi ikarekeye muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ni Rubavu mu Rwanda kugera amagambo ya Perezida Tshisekedi intambara ku Rwanda muri iyi minsi isigaye ngo M23 irangire. Turagenda tubagezaho inkuru cane ziriko ziragenda zivuga n'amavideo ndetse n'ivyo mu vyagiye vyibandako ndetse n'ivyagiye bitangazwa cane na Denise Bucumi Nkurunziza. Denise Bucumi Nkurunziza yatangaje mu majambo agira ati: namaze iminsi ibiri nzi ko yapfuye ariko sinari gutanga igihugu kubivuga. Padiri Denise Nkurunziza agaruka ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Kuva Pastori Denise Bucumi Nkurunziza apfakaye abandanya igikorwa co kwigisha ijambo ry'Imana nka pastori w'ishengero ry'Urutare Eglise de Rocher, akanakurikirana irerero imfuvyi y'Ubutase Ibuye muri komine Mwumba mu buraruko bw'igihugu. Perezida Pierre Nkurunziza yitavye Imana tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2020. Ico gihe nawe Denise Nkurunziza nawe yari mu bitaro ku mugwa mukuru wa Kenya i Nairobi. Avuga ko amaze kumenya ko umucanse wiwe yitavye Imana yabigize ibanga. Agira ati: nabimenye ari mu gatondo ariko nagiye kubivuga ku mugoroba w'umunsi ukurikira. Sinari gutanga igihugu kubivuga kuko yari wo igihugu. Denise Nkurunziza ariko avuga ko ivyo vyashitse amaze iminsi mu masengesho yo gusabira Imana gushima mu bibi no mu vyiza. Uwo mupfasoni w'abana batatu ubu akora akazi ko kwigisha ijambo ry'Imana. Agira ati: uwabimbwiye yansavye gusenga ngo kuko agiye muri koma. Hari mu gatondo ariko jewe nari numvise ijwi rimbwira ko kabaye. Ca ndashimira Imana, naciye nshira amaboko hejuru nshimira Imana nyibwira nti urakoze. Sinavuga ico nshima ari uko naguma mvuga nti urakoze. Wabimbwiye narabimubwiye nti nimubure kwakira ishaka ry'Imana. Umupfakazi Denise Nkurunziza avuga ko mw'ijoro bari bavuganye n'umugabo wiwe aramubwira ati yateranye cane ariko araganira na bagenzi be arushe yumva ashaka kuryama baca barasezerana. Amaze kwitaba Imana abantu bonyene yashoboye kumenyesha iyo nkuru y'umubabaro ni abana biwe ba mbere, ariko arabihanangiriza kubivuga imbere y'uko igihugu gisohora iryo tangazo. Agira ati: narahamagaye umuhungu wanje mukuru yari i Bujumbura ndamubwira nti se wiwe araremvye ko aduga kumuraba ku bitaro i Karusi, ariko naramwihanangirije ko atazi kwinjira mu bitaro atambariye. Inzira yose nagumye ndamuhamagara ndamubaza aho ageze aho bahagarika imiduga ku bitaro naramwirindiriye araheza guparika aca ndamumenyesha iyo nkuru ko se wiwe yitavye Imana. Ndamubwira ko yagongeza akihangana yifate rugabo, kandi narabajije abari aho barigomije. Avuga ko mu nyuma yaciye ahamagara n'uwumukurikira yiga irondere mu Bwongereza. Ico gihe bose abasaba kwigumya. Nguko rero nyene nababwira ko Padiri Denise Nkurunziza avuga ko umucasi we witavye Imana we yatoye imidende, yaciye atahe Bujumbura aze gufashanya n'abandi ikiganiro muri iyo minsi. Niwe yaremesha abandi. Agira ati: abantu baraza ari benshi cane ku mugoroba tugasangira igisabisho kandi akaba ari jewe nigisha. Vyarabafashije nabo nyene kwihangana. Avuga ko kumaze ko ariho ibihungabanye, ariko amaze guhaguruka avuga ijambo bakabona ntariko ararira vyafashije benshi nyene muri ico gihe. Denise Nkurunziza avuga ko yashimiye Imana kuba umucasi wiwe atapfuye urupfu rw'agashinyaguro, ari nayo mpamvu ataha amatwi abavuga ko yishwe. Agira ati: narababwiye ko batosubira kunzanira amajambo yo kuvuga ngo yishwe n'uyu nuriya
abamumenyeranije barakoze be novyemera hoho ko aribo bamwishe bagakora ibipimo aca azuka abe muzima. Denise Nkurunziza ubu ahanini akora imirimo y'Imana iruhande rw'iyitaho imfuvyi. Ishengero ryiwe Eglise du Rocher ryubatswe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, n'inyubakwa nini cane iteye igomwe ivuga ko ari icicaro mpuzamakungu ca Eglise du Rocher. Iyo sengero iteye igomwe avuga ko yubatswe n'abakirisitu, agira ati abakristo nibo baryiyubakiye, hari uwiyemeza kuzana isima wundi amatafari, emwe ryatwaye uburyo bwinshi, ari naco gituma ryaratevye guheza kubaka, ariko iri ryavuye mu nguvu z'abakristu gusa. Denise Nkurunziza arakoresha ibikorane bitandukanye mu gihugu no mu makungu, avuga ko igihe yari kukirimba bimwe mu bikorwa yakora yayifatanije no kwiga ijambo ry'Imana kuri kaminuza. Ubu afise urupapuro rw'umusindo wo kuri kaminuza Espoir d'Afrique rwo kwigisha ijambo ry'Imana. Ikigo c'imfuvyi Lesebo Martiyari w'umusamariya mwiza ryubatswe Ibuye muri komine Mwumba mu buraruko bw'Uburundi, ubu ririmwo imfuvyi 58, abandi 8 bari mu miryango yemeye kubarera. Pastor Denise Nkurunziza avuga ko abo bana abakura hirya no hino mu gihugu, agira ati jewe ntora utwana tukiri duto duto, usanga twabize nyina twari duto, hanyuma dukuze nca dusubiza se watwo, base wabo baravyemera, turabashobora batanga ku yindi miryango kugira ngo bafashe kwiga. Avuga ko ivyo kubafasha biva mu bantu batandukanye, ati jewe ndakunda abarundi cane kuko bafise umutima w'ikigongwe, ivyo fashisha abana bazanwa n'abantu batandukanye, hari abimbura bagaca bagemura, hari abiyemeza ico gutanga buri kwezi, mbere hari n'umupfasoni yemeje kuza aratanga 20,000 ku kwezi. Denise Bucumi Nkurunziza avuga uko abo bana barera gushika ku myaka 5 gusa, tukabasubiza mu miryango, harya tubonye bashobora gufungura ibijumbu, amateke, imyumbati, ibiharage n'ibindi. Avuga ko ari igikorwa c'urukundo gusaba kwitanga cane. Pastor Denise Nkurunziza umunywanyi wa CNDD-FDD, umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza yagiye ku butegetsi mu 2005 ashinzwe imbere n'umugambi CNDD-FDD, ariko bitandukanye n'abandi bapfasoni bakuru b'ibihugu Uburundi bumaze kuronka. Denise Nkurunziza wewe umunywanyi w'uwo mugambwe. Umubajije ico kibazo mu gatwengo kesha avuga ariko mwebwe murabeshera, nimuhora mubona ko nitaba ibikorane vy'uwo mugambwe nkabasha gusenga, mushaka umuntu abemo gute? Mu bikorane bitandukanye vyo gushimira Imana bitegurwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, co kimwe n'ibikorwa n'uwo mugambwe misi yose ku munsi wa 4 wa nyuma w'ukwezi keshi na keshi. Denise Nkurunziza niho aba ari, ariko nta mwambaro w'umugambwe aba yambaye nyene, navyo nyene arabifitiye insiguro. Jewe ninjiye mu vyo nkorera Imana ata mugambwe ndimo. Ivyabaye mu 1993 vyabaye ndi mw'ishure ata mugambwe ndimo. Aba agarutse natanguye gukorera Imana, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo uko waruri kwihamagarwa ubigumemwo n'Imana. Avuga ko yumvise ko yoguma uko yari ari, uko harimo abahamagarwa basanzwe ari mu mugambwe bakabandanya bakorera Imana n'umugambwe ntaco vyica. Ibibazo vya politike y'u Burundi vyaciyemwo mucase wiwe ari perezida yavyitamwo gute? Narasenga, twarasenga tukabisengera. Iyo ni inyishu Denise Nkurunziza atanga igihe haba igerageza ryo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza 15. Umupfasoni yari i Bujumbura, agira ati jewe nari muhira n'abana twari masengesho kuko twarabona ibihe igihugu kirimo atari vyiza, kandi numva ndemye.
twariko rero turasenga dusengera na ruriya rugendo yarimwo muri Tanzania, kuko bamwe bamubwira ngo ntagende abandi ngo genda, ariko Imana yari yatwemereye ko yogenda, aca agenda kuri iryo jambo. N'igihe bavuga ko habaye kudeta naciye mbwira abana nti tuza amaboko dushime Imana. Abavuga ko Perezida Nkurunziza yagerageje kugaruka mu Burundi, ageze mu kirere aca asubira inyuma kubera ikibuga c'indege cugaye, arabihakana agira ati ico ni ikinyoma, ahubwo barahagurutse n'indege, hanyuma bashitse ku kirere asanga yibagiye Bibiliya yiwe, niho baca basubira inyuma kuyitora. Amabi y'ibiture no gusisikaza agateka kazina muntu byaragirijwe n'intwaro y'Nkurunziza. Ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, amashirahamwe yegamiye muri politiki n'imigambwe itavuga rumwe na leta yagiye imwagiriza guhonyanga agateka kazina muntu hamwe no kurya ibituro. Ivyo Denise yaravyumva ariko ntiyashima guca abivuga n'umucase wiwe. Vyisi vyagugwa na mwebwe abamenyesha amakuru, burya na mwebwe muragoye rimwe na rimwe, ivyiza ntimubivuga, murondera ibibi gusa, murashiramwo no kurenza urugero. Abandanya agira ati atashe navyumvise, sinashima kwimushikiriza ko yuko yaba arushe, ntiyova mu bibazo vy'akazi ngo nanje ndamushikirize kuri ivyo, ahubwo naca ndamuha keya nkamwitaho. Uramutse unabivuze akabicisha mu zindi nzira. Narashoboye no kumubwira nti dusengere ibi bintu Imana ibiroranye, vyari bibabaje, nariye gumya kuko hariho ushika mu bintu bwana bukimuka agaruka agira ati si ibintu naca mvuga ngo turagowe nkaja no kuvyo kurira, oya, ahubwo naravuga nti ibi bintu birasaba gusenga Imana. Nk'umuntu yabaye kumurimba ahanura abantu bose bashikwa amabanga y'igihugu kwama biteguye ko ejo canke ejo bundi bashobora kujamwo. Ngayo nguko rero nyene ibintu vyaranze nyene ubuzima bwa Denise Bucumi Nkurunziza ndetse n'amajambo yagiye ashikiriza. Nshuti banywanyi bacu mubone ko muratwumviriza, reka mbesube cyahanga gusa mwese mubize ndabasaba gufyonda sabone, bibutsa gufyonda sabone no kumana kwa hasi kwa jambo ko mutu kanditseho sabone mugafyonda ko mwamara gufyonda sabone kandi gukomeza kudusangiza n'ibitekerezo, ariko muga gufyonda ukazogira akarya aho gatoya, kandi ari nako mukomeza gusharinga inkuru zacu kugira ngo n'abandi babashe kuzirongera ku gihe. Reka rero mbesubikiye ahanga gusa mukuru yacu nakagaruka, ndakona cyuma kagira Imana amahera kuri mukuru nje mureko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.